Ninde yavuze ngo abarundi ntibari romantike mu gihe kuri uyu wa 14 Ruhuma 2025 isi yose yari kirahimbaza umunsi mukuru wahariwe abakundana Saint Valentin mu Burundi Bujumbura byari bicika hirya no hino. Turaza kugaruka ku byaranze uyu munsi mu gisagara ca Bujumbura, twongere tubabwire n'amakuru avugwa hariya mu ntara ya Ngozi aho imirima y'umuceri yatewe n'ingwara itaramenyekana neza ingene imeze. Turaza kubigaruka ko twongere tubabwire n'ingene abarimye bafise iyo mpungenge, nayo umuryango w'umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bafashe indege bagenda hariya muri Ethiopia. Mbega bagiye gukora iki? Biza kugenda gute muri urugendo bagiyemo? Turaza no kurabira hamwe ivy'umuhari wa M23 bivugwa yuko bafashe ikindi kibuga c'indege hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aya n'ayandi ni muri Burakeye, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye. Turabahaye ikaze muri Burakeye kuri uyu wa gatandatu, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hano mu gisagara ca Bujumbura aharaye hahimbaje umunsi mukuru wahariwe abakundana Saint Valentin. Mbega mwe mwawuhimbaje gute? Mutubwire aho mu gace ka commentaire kugira ngo tuganire. Ni Bujumbura rero mu gisagara ca Bujumbura baraye bahimbaje umunsi mukuru w'abakundana Saint Valentin, aho byari bicika hirya no hino mu makartier atandukanye, mu mabarabara atandukanye, aho wasanga kuva mu gatondo ko kuri wa 14 abadandaza amashugwe bihaye amabarabara bafise amashugwe mu ntoke bagenda baradandaza. Aho amashugwe yagugwa kuva ku mafaranga 15,000 ndetse hakaba hari n'ishugwe ryagera ku miliyoni. Amashugwe rero biboneka yuko kugeza ku masaha yo kumugoroba ari abantu bari batanguye kugwira kugira ngo baje kuyagura basohoke bavuye ku buzi basohokane n'abakunzi babo. Abantu benshi rero bakaba bari batonze kugura amashugwe bahereza abakunzi babo, ndetse abandi ukabona yuko bagiye bandika berekana abakunzi babo nabo bitari bwamenyekane, bakaba bagiye berekana abakunzi babo bakerekana urukundo babakunda babandikira amajambo adasanzwe, aho twovuga nka Mokenzi cyangwa Mona Warda asanzwe ari umuririmbyi mugabo akaba yarigeze no kubicaba ca Miss 2017. ubu nawe rero yaramaze umwaka yarambitswe impeta n'umugabo wiwe w'umudiaspora rero, ariko Mona Warda akaba yerekanye neza yuko ari mu rukundo rukomeye n'uyu mugabo mu gucisha ku mbuga ngurukana bumenyi amafoto yabo hirya no hino. Rero abantu bakaba bagiye barayakunda. Tukavuga kandi na Miss Burundi w'2022 Keringaruko nawe nyene yamaze kwerekana yuko ari mu rukundo n'umusore aheruka kumwambika impeta ndetse bitegurira no kurushinga hirya no hino. Rero no mu makungu abantu bagiye berekana urukundo bakunda abakunzi babo, nko mu gisata c'umuziki cyane igisata c'imyidagaduro. Umuririmbyi nka Diamond akaba yashimye cyane, akaba yashimiye Zuchu amubwira yuko amukunda cyane kandi asumba abandi bose yabonye. Abandi ni nka Zari the Boss Lady hariya muri Uganda, ndetse no muri football aho umukinyi Cristiano Ronaldo nawe yabwiye amajambo y'urukundo umukunzi wiwe Georgina, amubwira yuko ari umwe rukumba atawundi mu mutima wiwe, nabaza kumubwira yuko ari umugabo yikundira cyane gose ari urukundo rw'ubuzima bwiwe. N'amajambo y'urukundo rero yagiye aravugwa ndetse n'amashugwe yagiye aratangwa hirya no hino, kuko biboneka yuko abarundi nubwo muri kino gihe bigeze hari abarundi benshi bavuga yuko bakenye, ariko ntivyabujije yuko mu gisagara ca Bujumbura uyu munsi mukuru abantu babafatira umwanya kugira ngo banezereze abakunzi babo. Tubandaniriza no makuru hariya mu ntara ya Ngozi, aho igiterwa c'umuceri ngo catewe n'ingwara itaramenyekana. Iyo ngwara bivugwa yuko yitwa Pyrrhicoriose ngo yadutse mu mirima y'umuceri hariya mu myonga ya Nyakijima, aho amababi yatanguye ahishira mu nyuma igiterwa c'umuceri kikuma nk'uko bimenyeshwa n'abarimye baho hantu. Imire kubw'Imana rero ayoboye ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi akaba avuga yuko bashoboye kuronka imiti yo gupompa, ariko ngo ntiyakwiye uburinganire bwose. Akavuga yuko ngo iyo ngwara ngo abarimyi ngo bahamagarirwa kwikora ku muti witwa Kitazini, kuko ngo uraboneka mu maguriro canke mu maguriro y'imiti amafarmasi rero y'imiti y'ibitungwa. Hanyuma ngo umwonga wa Kijima ya mbere muri ya kabiri rero ngo ahibonekeje iyo ngwara bafise uburinganire bwa hegitari 300. Rero bakaba basaba yuko iyi ngwara yotorega umuti.
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye bafashe indege ibashikaniye Addis Abeba hariya mu gihugu ca Ethiopia aho bitabiriye inama igira 38 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bagize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika itegekanijwe kwigenekerezo rya 15 gushika 16 Ruhuma 2025. Iyo nama ikaba izohuza abakuru b'ibihugu vya Afrika kugira ngo baganire ku kibazo cy'ibijanye na politike, ubutunzi n'umutekano. Burundi rero uruhande rw'umufasoni w'umukuru w'igihugu azokwitabira inama rusangi igira 29 y'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika yitaho iterambere OPEDAD. Rero ni mu gihe kandi iyi nama umukuru w'igihugu agiye kuyihereramo n'abandi bakuru b'ibihugu batandukanye harimwo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Aramakuru tuyabandanirize hanze y'inyanja, hanze y'ikiyaga Tanganyika hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ibintu bikomeje kuba bibi hariya muri Kongo, ndetse abanyagihugu bakaba bihebuye bavuga bati bigiye kugenda gute ku ntambara iriko irahuza M23 n'igisirikare ca Kongo. Ni M23 nabo basanzwe bafatanya bamaze kumenyesha yuko bafashe ikibuga c'indege ca Kavumu, ubu aribo bakigenzura. Uwo muhari rero wa M23 uri kumwe n'abasanzwe bawufasha rero ukaba watangaje kuri uyu wa gatatu ko wamaze gufata ico kibuga c'indege ca Kavumu giherereye mu birometero 30 uvuye Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Ngo ibi rero bikaba byatangajwe vyamenyekanishijwe n'umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politike Lawrence Kanyuka, yabicishije ku rubuga rwiwe rwa X. Amakuru rero aturuka ngaho mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akemeza ko igisirikare c'abarundi ndetse n'abandi basirikare b'amahanga ngo bavuye muri Afrika y'Epfo ngo bari kwitegurira urugamba rukomeye mu gisagara ca Bukavu. Ariko rero ayo akaba atari amakuru asanzwe yaremezwa na gatonya. N'intambara rero iri kitera ubwoba abantu. Bamwe mu bakongomani canke abakongore twavuganye bakaba batubwiye yuko hariya i Bukavu hari ikibazo kidasanzwe. Bavuga yuko abasirikare ba M23 bariko bakora ivyaha bitandukanye birimo gufata ku nguvu, bikabamo no kwica abantu nabi nkaho umengo n'intama n'ibindi vyinshi. Rero ikaba rero ari inkuru tuzobandanya tubashikiriza uko bizogenda birahindagurika kuri no ntambara canke kuri kino kibazo, ariko tukazobandanya tubatohoreza uko biriko biragenda. Nayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abihebuye canke badatahura igituma umukuru w'igihugu Donald Trump avugana cyane na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kugira ngo baganire ku kibazo ca Ukraine, ariko gasanga abandi ntibabashizemo kandi atari bo bonyene begwa n'ico kibazo. Akavuga yuko hirya no hino bakavuga yuko ibi biganiro ataco vyoshikako mu gihe badashizemwo abasanzwe bafise uruhara muri iyi ntambara nk'ubumwe bwa Buraya, bashiremwo perezida Volodymyr Zelensky nawe kugira ngo baboneke ku mahoro yumvikanweho intambara zihagarare. Kuko Donald Trump wewe avuga yuko iyi ntambara ihitana abantu benshi kandi abihitana atari ababa babifashe canke ababa bariko barabikora bonyene, ahubwo ari intambara ihitana abantu benshi. Bagasaba yuko rero impande zose zokumvirizwa. Ni mu gihe perezida rero Donald Trump amaze kuvuga yuko yagiraniye ibiganiro na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin, ndetse bakaganira ku kungene intambara yohera. Akaba mbere yavuze yuko hariho umubonano utegekanijwe hagati yiwe na Vladimir Putin rero kugira ngo barabire hamwe iki kibazo gisanzwe kiri hariya muri Ukraine. Amakungu rero akaba avuga yuko bokumviriza impande zose, ahubwo bagasaba yuko iyi ntambara yohera maze intambara ikarangira, abanyagihugu bagasubira gutahukana rigya hahunze benshi bagiye bahunga iyi ntambara. Ni Donald Trump rero bitegekanijwe yuko azonabonana n'abandi inyuma yuko abanje kuvugana na mugenzi we w'Uburusiya. Turabashimiye mwese mwakurikiranye Burakeye yo kuri wa gatandatu, tubifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza aho muri hose. Amakuru tuzoyabandanya ku wa mbere naho butaha. Murakoze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye.